Yesu ashimwe muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Fasha akanya ngo ndabifurize Noel nziza. Ni muyihimbaze mu mahoro, muyihimbaze munezerewe, mugubwe neza mu banyu. Kandi bike mufise mubisabikanye, abarundi barayamaze ngo bike bikehanira bankana. Dusangira ijambo dusanga muri Luka 1:38 haravuga ngo ehenda umugurano w'umwami Imana nibimbere nk'uko ijambo ryawe rivuzwe. Dusangira ijambo rivuga ngo igihe cashinzwe kigeze. Imana iradusezeranira amasezerano, ariko burya nagira ndakwibutse yuko isezerano rishika igihe Imana yashinze kigeze. Iragusezeranira ikongera ikaba yarashinze igihe cyo kurishitsa. Icyo usabwa ni kimwe, iyo uhawe isezerano uryakira gute? Icyari kigukwiriye ni ukuryizera ukarigira gwawe, hanyuma ukarindira icyo gihe nyene Imana yashinze kikagera, kubera ijambo rivuye ku Mana niribura ububasha. Mariya amaze kumva iryo jambo rivuga ngo yuko ijambo rivuye ku Mana ritabura ububasha, naha yaciye avuga ngo ehenda umugurano w'umwami Imana nibimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Yarahejeje kubwirwa n'umumarayika ko azosama inda ya mpwemu yera. Byari ibintu bigoye. Burya wakira isezerano ukaryizera, ushira umutima ku ngaruka. Ingaruka urashobora kwemera isezerano ubona rizokusaba ikiguzi gikomeye. Na Mariya niko byari bimeze. Umuntu w'inkumi asama inda atamugabo yigeze, byari ibintu biteye ubwoba, ariko Mariya aremera ngo nibibi uko ijambo ryawe rivuzwe. None we wihawe isezerano uraryakira. Hariho n'abandi benshi muri Bibiliya Imana yasezeraniye amasezerano akomeye, babona bati ibi bintu ntivyoshoboka. Wa mbere ni Aburahamu na Sara. Murazi ko bari ngumba bashaje, Aburahamu afise imyaka 99, ariko Imana irabasezeranira babwira ngo umwaka ugeze aho uyugeze nzogaruka iwawe Aburahamu ufise umwana w'umuhungu. Sara byumvise ari mwihema aratwenga kuko yabona ko bitoshoboka, uko yarashaje n'umugabo wiwe akabashaje. Imana iramubwira ngo nta kinanira Imana. Igihe cyashinzwe kigeze, umwaka ugeze aho uyugeze nzogaruka iwawe ufise umwana w'umuhungu. Kandi byarakoretse, Sara arasamina hanyuma aravyara. Amaze kuvyara Sara aravuga ngo Imana irantwengeje, n'abazovyumva bizobatwenza nkanje. Burya Imana yishikije isezerano biraryoha cyane gose ku buryo uratwenga, kandi n'abavyumvise bagatwenga. Kimwe gusa iyo waryakiriye neza ukizera ukarigira iryawe. Na Zakariya yarasezeraniwe, asezeranirwa n'Imana yuko azovyara umwana w'umuhungu. Nawe nyene yarashaje, na Elizabeth umugore wiwe bari bashaje. Zakariya arakekeranya mu mutima, yaciye ahabwa igihano cyo kugoba ururimi. Ndakwinginze iyo uhawe isezerano uvyizere, ube nka Mariya, uvyakira ubigire gwawe, urindire ko igihe gishinzwe kigeze bikoreka. Kandi iyo bimaze gukoreka vy'ukuri uranezerwa, n'abavyumvise nabo nyene bakanezerwa. Igihe cyashinzwe kigeze, Yesu twaramuronse araza, kandi yaje vy'ukuri tumukeneye. Yaje kudukiza twebwe abari mw'isi, aduhuza n'Imana. Twari twaratandukanye n'Imana, twarabaja b'ivyaha, ariko uyu munsi yaduhaye kwidegembya kuko yaje hageze. Twari mu mwijima, aza ari umuco. Uyu munsi tugendera habona. Yesu yakoze igikorwa gikomeye kuko ari umuntu twahawe igihe cyashinzwe kigeze. Nuko rero nimba uyu mwaka tuwusozereye ufise isezerano wasezeraniwe, iyi Noel tukaba turiko turayihimbaza ufise isezerano wasezeraniwe, kandi ubona umengo risa niridashoboka, nuvyakire kandi uvyizere. Ijambo rivuye ku Mana ntiribura ububasha. Sanze Imana iri mu ruhande rwacu, wotse urwanya yo